Abenegihugu bo mu ntara ya Ngozi bari kumwe n'abatowe n'abenegihugu ndetse na buramatari w'intara bashigikiwe n'intwara rumuri bakaba bakoze ibikorwa byo kuduza impome y'ibiro vya komine ya Ngozi. Ibyo nabyo byari byo kuvanga isima kugira ngo baduze idari gira kabiri. Mu ijambo ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Ngozi yashimiye intwara rumuri kuri ico gikorwa barungikanywe n'umukuru w'igihugu cyo gutembereza urumuri kugira kimurikire ibikorwa by'iterambere, ariko abo bene gihugu ndetse n'indongozi bagasaba ko urwo rumuri koja no mu bindi bice ngo kuvuga nko mu makomine yose gutyo abene gihugu bashobore kurubona. Kuri ico nyene Epipode Baranyikwa asanzwe arongoye intwara rumuri yabijeje ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko bazoshiramo inguvu mu myaka iza urwo rumuri rushobore gukwiragizwa mu makomine. Uyu n'ubundi munsi mwiza ukunze kuboneka uko umwaka utashe, urumuri rutembera mu gihugu cyacu cy'u Burundi, urumuri rw'amahoro, urumuri rwerekana ko igihugu cyacu kiriko kiratsimbataza amahoro bivanye n'akahise twaraciyemwo. Aha turi ku nshuro ya 16 tuzunguruka n'urumuri rw'amahoro, urumuri rumurikira amahoro twaronse tuyanyotewe, urumuri rumurikira ibikorwa turiko turakamisha ayo mahoro mu ntara zose z'u Burundi. Banyakubahwa rero, uyu munsi twaramutse tugendera intara ya Ngozi, twaharaye kandi ijambo mfise amajambo menshi nza kuvuga, ijambo ryo gushimira abanyengozi ukuntu mwatwakiriye guhera twinjira muri intara kuri Maridadi, ahantu mwadutegereye. Barabonye ko urumuri mu kigumba mu bwitayeho mu gishigikiye amahoro, nk'uko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yaturungikanye urumuri agira ati nimugende musasagaze amahoro muyakamishe ibikorwa kugira ngo igihugu cyacu kibandanye gitera imbere. Uyu rero n'ubundi munsi mwiza mu ntara yacu ya Ngozi. Mumfashe usubire dukengurukire nyiricubahiro, we yavuze ati mu bundi mwaka tuzogerageza uko urumuri ruca mu makomine yose y'u Burundi. Tumukengurukire kuko iki gikorwa aragifashe mu mugongo ku buryo budasanzwe, yakigize iciwe kandi mwumva ko n'ivyo yaratwemereye ari ibintu bidasanzwe. Ubu tuzofata umwanya tugende mu makomine yose nk'uko yarabitwemereye, hanyuma n'abatararubona bagwigine barukoreko kugira ngo n'abigifise ibizigizigi babone ko amahoro yatsimbataye mu Burundi. Ibyo biheze abene gihugu eka ndetse n'indongozi z'intara ya Ngozi zikaba zaciye ziherekeza urwo rumuri. Gushika ku rubibe rw'intara ya Kirundo muri komine ya Vumbi, aho naho nyene indongozi ndetse n'abene gihugu bagwakiranye igishika bararuherekeza muri iyo komine ya Vumbi, bagenda bararirimba indirimbo zihayagiza urumuri n'amahoro. Baciye barubandanya gushika muri komine ya Ntega iri muri iyo ntara ya Kirundo, aho naho nyene bakoze ibikorwa rusangi byo kuvanga isima bongera bayisanza ku bitaro vya paruwasi ya Ntega. Indongozi z'iyo ntara n'imvukira zari zaje gushikirwa rumuri bagashima nabo nyene ico gikorwa c'igihugu ngo catumye abarundi basubira hamwe baragira ubumwe.